bon nibaze yuko abatisi bose bariko bakora amakorona bazikoze nyuma yanje nije nabaye wa mbere kwikora sigoye ko nije nifise ico ciyumviro sema sasa bane nifatiriyaga ahubwo ndakwiye kubitwara ninde yakwiganye je nari ndumva ninde wundi yakwiganye nichekia niko naona makova niko naona makava walifanya makorona nini bora mimi wakati siyafanya mlikuwa muyabifanya mimi ndo nimeanzaga kufanya corona ni hefe negative corona yakugizeko wowe twari twahanya marandevu angahe kugira ngo tubonane ni kubera iki narase kubikubya nari inkenye naramahera ya taxi vero nari mfise no mazu ubukene uzi nukuri kwa Yesu nukuri biragoye urumva ratebwe mpindukiye kusangana umusto Muhama yari yambaye akashipo ko nga afise ibijambe uzi je te jure je nabaye itonde kwaza ndibagira ndatakara ndibagire ko ndi muri interview ndavuga la vache uyu mwana arafise induru mugafise ingidi naco wowe kubera iki abandi bose barababaza amashure bize na section bize kubera iki tambaza amashure nize Avis mifuiza amashure angahe 13 wize section histoire Isi ko yize histoire cyangwa niko yako hari ubundi wumvise yize histoire oya je lize section ya vérification des fesses murakabura vérification y'ingidi Hello, how are you? Welcome people, mugani wa mipro. Ndaramukije mwese aho muri batuko meze neza nizira ko turi micro. And now I'm with an artist, hip hop artist. L'homme qui trace la mer sans bateau. Ibindi ntabyo kuvyivugira ni Alvin Smith, la vache originale frimeur. Alvin Smith. Nisa muri byo nivyo se wavuze ikintu numvise. Alvin Smith la vache ivyo vyavuze now we for rapper wapi kabisa. Ni bon urameze neza nakubeshe none kukuranda buhoro none ayibonye gutekana shawa ayibonye gutekana namba ya marori nayibonye kuri kuramfikta cyane l'homme qui trace la mer si c'est ce qu'on dit ya rappeur sans cœur ni père mais soit guerre entre état et ouais ndaona la vie c'est pas mal c'est ça neza vrai tu vas me donner ton numéro. Non, je vais pas te donner mon numéro. Alvin Smith afite indirimbo shasha indirimbo nibaza kujanye n'ibi bihe turimwo vya coronavirus itwa coronavirus. Alvin idea yo gukora coronavirus bayikuye he? Idea yo gukora silent vibe bayikuye. Namenyesha makuru. Birasanzwe. Okay, nagiye kuya ndumuririmbyi birasanzwe gukora message nkiyo kuko twebwe abari twebwe en Swahili bavuga turi kiyo cha jamii. Ufite abantu benshi bariga ibintu bon babibonye kuri twebwe bibe byiza bibi baravyiga biciye kuri twebwe no mpamvu twebwe abartiste dukwiye kuza turakora ibintu byiza bishobora kwigisha abantu kuko hari abantu benshi biga ibintu biciye kuri twebwe. Bon about corona urabona iki nikiza tushobora kuvuga ni ruhonya nganda kuko kiko kirakora ibintu byinshi cyane ku isi apara mu gihugu isi nzima birajugumira kubera ico kiza tu vois ça rero narayibonye nga mu Burundi. Bon nibaze yuko abatisi bose bariko bakora amakorona bazikoze nyuma yanje nije nabaye wa mbere kwikora sigoye ko nije nifise ico ciyumviro sema sasa bane nifatiriyaga ahubwo ndakwiye kubitwara ninde yakwiganye je nari ndumva ninde wundi yakwiganye nichekia niko naona makova niko naona makava walifanya makorona nini bora mimi wakati siyafanya mlikuwa muyabifanya mimi ndo nimeanzaga kufanya corona. Bon ico ciyumviro nari ndagifise ndavuga nokora iki kugira ngo ndabe ico no hanura abarundi ndabe nico nababwira kuko si bose bakoresha ama Facebook cyangwa WhatsApp kugira ngo bamenye inkuru hakiri kare twebwe kubera dukoresha izi ma réseaux sociaux inkuru turazimenya hakiri kare mugabo ari abandi bantu hariya mu cendajuru umuntu uze yari ya ruguru ibiro kugira inkuru kugira zibashikire babigoye mugabo indirimbo bashobora kwigisha ku radio bakumva coronavirus ikiza barakivuga ku radio corona kugira muyikingire no gukaraba cyane kurinda kuramukanya kwirinda gusomana kuyambirana urumva bice mu ndirimbo aca vyumva kandi ata Facebook cyangwa WhatsApp afise urumva rero twebwe ibintu by'ama message surtout twebwe abartiste tukwiye kuvyitwararika cyane nani mpamvu nace nkora corona kugira ngo ishikire n'abantu bataramenya ingene bashobora kwikinga ico kiza ouais c'est comme ça tugira freestyle gato tugira abumve amajama avuze muri corona isi yose n'uruhagarara twiyumvira uko tugiye gukora sikiza ahubwo nibara ndavuga corona wamugera nta muti wo kuyikinga uremezwa n'abahinga twese igitura gishinga n'umuvuduko wayureza impinga ndabakebura mugabe imbere y'Imana dufukame dusabe
vuba na vuba hakiri kare rugira dufasha ku kabi gahave ubuzi ntibugikorwa neza urabizi ibihugu byinshi barugaye ubuzi leta zugaye amashure ibi bizokura no muri kazoza kuko ubu ibihugu presque byose biriko biratakaza urumva iyi perte rikiraba kugira ngo kandi bakore kandi ntuzenya ibi bintu batakaje urumva biragoye cyane. Wowe nka Alvin Smith coronavirus ni effet négative yakugize ko yako nibaza ko yasi mu Burundi ariko ntirabanyisha ariko nibaza ko umuntu umwe wese ugiti cyo coronavirus yaramugize ko effet négative haje nka bukene buranyisha wowe ni effet négative corona yakugize ko wowe twahanya rendez-vous angahe kugira ngo tubonane ni kubera iki narase kubikubwira nari nkenye naramahera ya taxi vero nari mfise no mpamvu hagiye kumambwira Alvin teu wallahi je te jure mama yari yanumye yari yanumye kwa taarifa yako nari nkenye na ila ozera proba iyo kwegire bacumbesha cyane kumbwije kwinda gutahura urabona umugabo muzima kweli no kubwira ozigera oza bara moto kweli lacha nakubwira mama yanumye oziwe tuzobora kumbe libereye mu nzu ubukene ozi no kuri kwa Yesu nukuri biragoye urumva ratebwe oya reka gutwega shitojiyo ajya hose wagumona ndagukwepa suba unanida gukwepa niko asinarare no ndakubaza no munsi sije nakubaje ozi uri henze kubera ikintu musagera kubajije kubera naroza gafyito iyo niyo effet négative corona yakugizeko none nko kubukubonira mutitevye kubera même si tutavyifuza twifuza ko ihera ningoga uzobaho gutavina cyatugurisha impuzu n'ibirato nta muntu akiri karabigura ivyonye bose bakubagura ingya nta muntu akigura bato n'impuzu ndabizi make sino yabura none nk'impuzu naguse 40 mvuze bame 20 canke 15 boyanyima sishobora nagishobora kwemera gukena kugezo kuko sindarya umugabo yikora kutwiyo Alvin wavuze ko abartiste bariko barakora abandi coronavirus afite umugumenga wavyidogeye gukora coronavirus ari benshi kumenga ni inyungu nyabaki message ishobora kuba itashitse wowe igihe bayitanga ariko hagize nk'undi artiste ayikora igashobora gushaka kuba ko abantu abartiste mufite abafana batandukanye gusanga n'abafana biyo nabo nyene bavyumbiye message kuri we comment s'en protéger contre corona ni kwa kunyene gukaraba kurinda kuramukanya nabo nyene ivyo bazoririmba ni ivyo nyene uzoririmba wese ndazi ivyo nyene nje azoririmba urumva nije nabatanguriye sema sasa mimi ningekuwa tani ko YouTube views yenu yote angekuya kwa Alvin Smith juu mwe niba na ni ni vitu abikuwa mugabo courage quand même mwagize neza kunifuatilia c'est bon ukicimvira gukora indirimbo ya coronavirus wayigeze wiyumvira basi kwegera abandi artiste bagenzi kugira ngo muhana amayide ne bahara abafisi iyo ide nkiwawe mushe gukorera hamwe kugira ngo message ishore kugira poa kurusha uko yagize poa uri wenyene ndakubwire ndakwereke combien de fois je suis fort c'est pourquoi je suis une vache originale coronavirus sije nayumviriye ubunyene cyandandika ubunyene ndacanda telefone kuri studio ejo ndazindukira kuri studio ndaririmba saa sita na ndayiposta ufite naririmbye saa 2 saa sita cyanda ndayiposta uriyumva ingene combien de fois je suis fort na artiste bakashobora kwumvira ikintu umwanya nyene akagikompoza umwanya nyene akaja studio mu gitondo saa sita ndimo kaba yageze kuri YouTube na artiste bake babishoboye c'est pourquoi naciye mbona aha n'umuntu cyanda mu propose ni vya bindi ngo none mani tuzokore ryari no tuzokore ryari mba ndiko ndateba nashatse kubo miye Nicolas vache originale l'homme qui trace la mer sans bateau kutavyumva je ni ibintu biri impossible ndagira bikaba possible urumva rero undi mu artiste ari kumbwira none mani tuzoja muri studio jya kuri ha studio reka rero najewe nzoba afise umwanya umunsi uno bica ibintu bironga histoire corona ikoze no munsi video ndayikorejo ijyaje na video irasohoka kutavyumva nsure ko nkubita basi Alvin basi uravye ama indirimbo yawe gihimaze ko urokura iriki iratanga message ko wacitse kwitanga ikatanga message cyane mukama w'ikigongo kuko abana gumonyandikira mani courage corona twarayikunze courage aba diaspora bo nimba ariko amanu zenya wifiniza gusa ale li hapa ya la félicitation courage tenda bafana entre temps Jessica ndagusiva cyane usigaye umenga muri iminsi usigaye uri cyane ku ba diaspora surtout abakobwa ba diaspora ebana ni hapa na hapa Alvin Smith n'abana ba diaspora vipi abantu bino waduhevye none wewe erega genda umuhungu kandi ndakomeye je dois être intéressé par les filles mais ubunyuri mu ba diaspora cyane kweri kuri mu ba diaspora cyane muri iminsi none wewe ndakubaze
none wowe ingoraniriye libiki ntangorane je mfise shaka dusigurire nyene impamvu muri iyi minsi uri interest cyane kwa diaspora none se abarundi bene wacu none kandi sinabihakanye mugabo hari impamvu wantuke muri iyi minsi usigare mu diaspora cyane impamvu rero niyo ndiko ndakubaza ubizi gute ko ndiko nditegurira naje kuja hariya petete ndiko ndamenyera karere ndiko ndimenyereza ndababaza ama quartier ni yahe quartier ubona ko yandi umusanifo ko shikira muri quartier beza neza hariya ariko wa diaspora wa mpora mbona ngo mu bihugu bitandukanye zogira voyage mu bihugu byose nzoyerera ufite ubizi gute ko tuba turiko turakora about ya concert ngene nzoza ndagenda mu bihugu byabo bantumira erega simaka ngo batumira abastare gusa burya natwebwe erega kugira bajya batumira umuntu baba kwikundiye bakaba bagira banagufana simaka ngo uri umu superstar no bakwikundiye baragutumira bien nuko ubu natahuye ushaka abanyere kubamenyera bakumenyere cyane baza gutumire nyene bamenyere gute se kandi bo bamenye je ngira jewe bajya bamenye ntaranabamenye none wumva no bamenyera gute se ngira nyene mukundane nawo babereke ko bitayeho ya voilà uvuze neza. Okay, Alvin, muri misi sigaye mbona sinzi ko wahinduye strategie yo gukora promotion yawe ariko hari ukuntu menga byarahindutse ubwa mbere ukusoye indirimbo ebana ni apa ama video video ariko ubunye menga waragabanyije Facebook wasanga wataye nka interview wakoze canke nka video k'indirimbo yawe canke ugasanga ebana ahantu hose umuntu aguma ko ahura n'ibintu bya Alvin Smith ariko muri misi menga habaye kuri Facebook muga kuri Instagram ndiko ndavuruga bisigura yuko nabonye Facebook ntiri professionnel Instagram iri professionnel kuko hari abantu benshi bakoresha Instagram umbwiye urafite Facebook non j'aime pas même les superstars ni bakoresha Facebook bayikoresha gute aposta direct sur Instagram ako je nibaza wowe ko ahanini wowe ukeneye public kandi ufite public ndaza ufite public ni kuri Facebook abantu bagurikira kuri Facebook ni full voilà ko bankurikirana ni full umva hari baganye kuri Facebook Instagram babe full naho nyene manche ntangura rero kujera hose Facebook barabaye full Instagram ntibaraba full reka rero mbamba niba ba full nzoca rero ntangura kugira ariko iyo umuntu ashaka kugira promotion ikintu ciwe nkanje par exemple ushaka gupromotinga 7 vibes postinga hano hose ko mbanzi ko Facebook irafisa FC public ikunda ibintu vyanje Instagram irafisa public ikunda ibintu vyanje nimba ari Twitter ndashaka kwandika kugira abantu babone ko ndiko ndakora ariko wewe urumva ko wavuye Facebook wagiye kuri Instagram ntubona ko uzohava usanga watakaje ya credibility abantu baba kuri Facebook ndakoresha page gusa kandi cyo kintu bose nicyo nanje nakibonye ko kandi ngiye kucisubirako kandi nzobikora urakoze cyane urakoze gushima hama kutagigira challenge bwinshi cyane ku ndirimbo zawe kugira je kuduza promotion indirimbo zawe cyo hewe urazi nk'ubu challenge ntuzenya corona ifise bwishi bw'abana gusaba ingidi ushaka kuvyibaza bwishi uvuze ingidi unyibukije ko wagiye gukora interview nibwigenda gutubwira uri gukora interview gume uri abana barengana uvugira mu interview ngo ngije mwana afise ingidi ndakubatse ikintu kimwe wewe nk'ubu uri kurakora nga eske hariya pembeni hogwa nk'ikirahuri ntiyorabo sinaje naruvije ujya mu debarega ndavuga havuze gatuvuga mbe bitavyivuge mu muri karangora mpindukiye kusangana umusto Muhama yari yambaye akashipo ko nga afise ibijambe uzi je te jure je nawe itonde kwaza ndibagira ndatakara ndibagire ko ndi muri interview ndavuga la vache uyu mwana arafise induru muga afise ingidi urumva nacenda vyibagira izakwiriye tuva kumende muri interview ndavuga mugabo nta kibazo urubisigwa yuko ikintu ciza kiguciye impande naho butabona urumva yuko ari ikintu ciza kirenganye kandi je vraiment je ntakubesha yana je kugira aba story ngidi nigu yanje abo bana batwebwe wapi wewe ni wa wundi kweri turi kumwe simba shaka n'umuntu ko tubona ko turi kumwe aramvuza bye ndakanda gusezera ntaribi abingidi barahari bakoresha ibiganiro tuzokora abafani ya Muhammad iga studio yozoza namayo ndashaka umunsi umwe tuzokora ikiganiro na Fanny vraiment je ndayipréfère turi kumwe turabana yeux à yeux cœur à cœur pas face à face
Alvin ndasavye reka ndagusezere ndabona ko wewe twaba dusanga dukoze iganiro cy'umunsi wose merci beaucoup uzokore challenge yindi Ndakuba. reka ndaguhe idea challenge uzokora ya coronavirus uzokore ya TikTok ya Cardi B coronavirus urayibona none kubera iki ntokora yiwanje iki nivyo sinabwaheze kuvuga hama ucifatanya n'iwawe hama ucishira kuri TikTok hama heza abantu bagire ama challenge ici bituma iyo coronavirus ya Alvin Smith abantu baba interesse kugira avuga ati uyu muntu akuze coronavirus yinde atari Cardi B ninde ntari hama ikindi naco wowe kubera iki abandi bose barababaza amashuri bize na section bize kubera iki utambaza amashuri nize Alvin Smith yize amashuri angahe 13 wize section histoire Isi ko yize histoire cyangwa ni kubera ko hari ubundi wumvise yize histoire oya je lize section ya vérification des fesses muracabura vérification y'ingidi cyangwa ubunye musige mufusama ama diplome yandi hari atari agatwe tuzi twize pako diplome za musite na za kumasomo diplome ya histoire ni ya musite na ya vérification des fesses na yene ni ya musite ni diplome shasha yaje muri 2020 histoire hamwe na vérification une vérification des fesses vérification y'ingidi. Merci beaucoup Alvin. Merci à vous aussi la belle fille Ozi. Amabwira abantu badufollowinge basi. Murashobora kuzogira ama subscriber kuri ntuzenya kuri channel y'umu sister mwiza. Ndibaza nawe ujya kuri YouTube ukandika la belle fille bashobora kuzana Ozi. La belle Serene, c'est Serene c'est Sirene. Bacha bazana uyu. Urashobora kubona na profile yiyo. None mu muravye ko asana ga Sirene. Abuze gusumukia. Mwakoze cyane arababeshe kuri Facebook nitwa Uzirakoze kuri Instagram nitwa Uzirakoze kuri Twitter nitwa Uzirakoze amazina ya TV ari official murabizi ni 7 Vibes TV kuri Instagram kuri Facebook kuri Twitter ndafise na TikTok nzomukora challenge ya coronavirus ya kuri TikTok kuganda muhe promotion so guys mudu following mutwandike mushaka kuduterera mutwandikire hama ntibage kubwira abantu bose afite ibintu bakora bacuruza canke bashaka kugira ama promotion batwende kugira tushobora kubafasha ama promotion ibintu byabo kugira ngo abadukurikira bashobore kubona ibintu byanyu kandi ntitugorana turoroha kugira shop izo curuza bijya ibora abakobwa bambara nka wewe zo ndagwa promotion yo kuri kiganiro cyo bambara zijya ngidi babandika bonda shaka kugira shop nkiyo abakobwa bose badafise ingidi soit bazaza gukota canke non sérieusement tu rigoles quoi non je mpamara nta kibazo naho ntabikunda nzopfa kuvyambara kugira ngo amafaranga yawe ndayakore bon en fait ndashaka soit uje kurana naje kiganiro muri shop yanje kuba bizoba bihari vya bigiti byo kubandika uzotegezwa kuyambara hama n'amavuta vyose kandi ni vuba kandi suis sérieux kugira mfasha abakobwa benshi b'abarundi kuko ndabona umengo ingidi zirabagora. Urakoze cyane tuzokora promotion turondere tuvugane tuwe ko twohuzane dushaka tuzogufasha nka kibazo namwe tuzobafasha turoroje ubuzima nkuko nabivuze bye bye turabakunda cyane namutarakora subscribe yikore hamushe ko like usige na commentaire yawe munsi ha partage n'ikiganiro gishobora gushika kure abantu babone ibintu mu Burundi kuno tumeze aho coronavirus igeje Alvin Smith nibaza ko n'abarundi benshi ubukene kabisa uzi ko yakoze impuzu yanje yari yose muri no misi arashobora kumbwira kama maki sérieusement aussi je suis sérieux là nta kibazo mu mugabo ikora kutwiwe impuzu zagura izindi uzi ko yakunze agakoti kanje akarato nyandike gusa inbox man kakabora ngaye make ya nyuma mina kupa sérieusement kandi nta vy'amasori nta vy'ibiki kuko sishobora kwemera gufa je n'inzara kandi mfite imizigo message yashitse bye bye